Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu bisata nka politike, agataya kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko. Ndabaye kaze rero muri ano makuru tugiye kubageza ko muri no mwanya na mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi muna zose zigize igihugu abadukurikirana barere hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse n'abari makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru kandi narabakingurukira cyane kubera ko tubana umunsi ku munsi. Wibuke ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kugira ngo tuje turabana umunsi ku wundi. Mu kwezi guheze hari gerekerezo 13 ntwarante umwaka w'2026 nibwo habayire ku rwaryo aho zari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ndetse yanakoze mu nzego z'umutekano ari we General Arengiyome Bunyoni. Bunyoni yararekuwe ndetse avuga yuko agiye kubandanya yivuriza muhira kubera ko kwivuriza mu gasho vyari bikomeye, ariko nkuko twagiye turaronka amakuru yegereye iyo dossier amasoko yacu tumenyesha ko Bunyoni atarekuwe biraha ahubwo yarekuwe ku gitsure cy'igihugu ca Tanzania kuri leta CNDD FDD. Ni kuvuga igitsure cy'umugambwe Chama cha Mapinduzi ku mugambwe CNDD FDD. Bunyoni rero amaze kurekugwa ni vyinshi vyagiye biravugwa bitandukanye, harimo ivyo ko bataratswe ipete rya generale, nuko hatanaja habona amakuru avuga yuko yoba yaragiye guhabwa imishara yose atigeze ahembwa ubwo yarapfunzwe kandi akayihembegwa ipete rya generale. Nukuvuga ko yaragiye kuronswa imishara yiwe yo mu gipolisi. Benshi bakibuka kandi ingingo yafashwe n'abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi yo kumwaka amatungo yiwe ndetse namwe mu n'amatungo ya Bunyoni agatanga amafaranga ayivamwo agatangura. Aha kandi akabariho tubiburikiriza yuko amatungo ya umuryango wa Bunyoni wari watswe amatungo n'uburenganzira bwo gutoza amafaranga yose upangishije. Ivyo ni ingingo yarafashwe kwigenekerezo ya 6 ruhesha umwaka w'2024. Kuva Arengiyome Bunyoni ahagaritswe amatungo ye bagafatwa n'ubutungane ico gihe amakonti ya Bunyoni n'umukenyezi ya Centre nkuru yose yarafashwe. Umuryango wa General Bunyoni wari usigaye ubeshejweho n'amafaranga utoza mu mpangu, uwo muryango wari upangishije mu Kabondo no mu Kinindo be n'ayandi ava mu ivuriro rya General Bunyoni riri ku Muzinda. Ivyo zose navyo nyene vyarahagaritswe kuri iyo gerekerezo ya 6 ruhesha umwaka w'2024. Parquet General de la République yarerutse gusinyisha abapangayi ba General Bunyoni bari mu mpangu 3 zari mu Kabondo, abandi mu mpangu 4 zari mu Kinindo. Amasezerano mashasha yabatigika kuri amafaranga yo gupanga izo nzu kuri konti ya bank ya Parquet iri mu banki nkuru y'igihugu BRB. Iryo nitegeko kandi ryari ryarahawe ivuriro rya Bunyoni riri ku Muzinda mu ntara ya Bubanza yahahora, kugeza aho umuryango wa Bunyoni wari ufise umuntu ajejwe gukurikirana izo mpangu n'iryo vuriro, akaba kandi ari nawe yarari karatora amafaranga akayashira umukenyezi wa General Bunyoni. Ivyo vyakozwe mu gihe kandi urubanza rwa General Bunyoni rwari rutaranasomwa ngo sentare yemeze ko Bunyoni yagiriye ivyaha yarezwe na Parquet, bikozwe na Parquet kandi urubanza rukiri mu minwe y'abacamanza. Ibi ngo vyari ikimenyetso ko rwose urubanza rwaciwe imbere yuko abacamanza banarwumviriza. Benshi bari bavuze ko ibi bakoreye Bunyoni bashobora kuzovyicuza umwanya n'umwanya kuko ngiri ryakabaye ari ishure ryananiye ngiri ari ishure ryari ryananiye abanyepolitike yo mu Burundi. Dusubiyeho inyuma gato imbere ko tubananiza kubivugwa kuri no nkuru y'amatungo ya Bunyoni mu mwaka wa 2013 igihe umugwi CNTB wasora umuryango wa Justin Nyakabeto mu Ngagara, hari ijambo bamwe babwiye abategetsi ba CNDD FDD. Mu mwaka wa 2019 kandi igihe ubutegetsi bwa President Nkurunziza bwariko burafata amazu y'abwagiriza ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 na amajambo yagiye arasubirwamo. Amazu y'abahunze yarafashwe atanu urubanza rukozwe atanu urubanza rwari bwashingishwe muri sentare. General Bunyoni nawe ngo ico gihe ari mu bafata izo ngingo zo kunyaga amatungo. Bamwe bati urashobora kunyaga amatungo y'umuntu nawe ejo ukanyaga ayawe. Ngo mu Burundi bw'uno munsi umuntu ariko ari hamazu n'amatongo ku rugero ruteye ubwoba ni President Ndayishimiye.
agifise inguvu arabikora ngo bose bakanuma, mbere bamwe bakanamukomera amashi iyo ariko arerekana amahegitari y'amatongo n'amarara afise mu gihugu cose. Uyu ngaragura amazu rwose agerekeranye, abarundi bakigira batabibona. Bamwe bati iyi nzigo benshi bubakiye kuri politiki nanone izogenda irabagaruka ko uko ibi bizogenda bibahindukana. Tukabibutsa ko Alain Guillaume Bunyoni akire kugwa aya matungo yiwe yose yari yarafatiriwe yagiye arayasubizwa. Gusa hakaba hari amakuru avuga yuko haramwe mu matungo Alain Guillaume Bunyoni ashobora kuba yaranse gufata kubera ko yoba yarangijwe cyane bikomeye. Ico gihe ngico Bunyoni we yasavye nuko ayo matungo yiwe yanse ko afata yosubirwamwo kugira ngo azoyafate ameze neza cyane. Benshi bakavuga ko ibi byabaye kuri Bunyoni kandi n'ubundi bise bigasubira kuri bya jambo benshi baza bagaruka ryitwa muchezo wa ndani. Ubundi iri jambo muchezo wa ndani ni jambo ryinjiye mu mvugo ya politike mu Burundi kuva muri ndamukiza umwaka wa 2015. Ico gihe ryakoreshejwe rwose na Leonidas Hatungimana yari umuvugizi wa President Nkurunziza. Uko Leonidas Hatungimana yarikoresheje ngo siko benshi barikoresha muri kino gihe, ngo buri kaba risigaye risigura igihushane c'iryo ryasigura mu ntango. Muti rero ryasigura iki? Kwigenekerezo y'17 ndamukiza umwaka wa 2015 imigambwe ihurikiye muri Muvoma Arusha yaratunganije imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muvoma Arusha yarigizwe n'imigambwe yo mu runani ADC ikibiri, hongewe ko Frodebu Nyakuri ya Dr Jean Minani be n'abanywanyi ba CNDD-FDD bari baherutse kwiyamiriza ikiringo ca gatatu baca bitwa abafronderi. Kubera ko President Nkurunziza atari bwatangaza icese kazo kwitoza, abo mu mashiramwe yigenga ntibitavye imyerekano. Imyerekano yaramaze nk'iminota 30 mu gisagara ca Bujumbura. Abapolisi baca barashwiragiza baranahagarika kandi bamwe mu bayitavye. Naho rero imyerekano itari kiriko iraboneka, abayihamagaye bo bavuze ko ikiri kirabandanya. Niho kuri radio RPA babaza Leonidas Hatungimana umwe mu ndongo z'abafonderi aho iyo myerekano iriko irabera, nabaca arasigura ko igikorwa gikomeye bariko bagikorera muri CNDD-FDD nyene, ariho yaca avuga ko bariko bakora ico bita muchezo wa ndani. Ico gihe we yari kasigura ko bariko baragwanira mu butegetsi nyene, no kuvuga ko hariho benshi bariko baragwanya ubutegetsi baburimwo. Yashaka kwerekana ko iruhande y'ibikorwa biboneka vyariko biravugwa hariho ibindi bikorwa vyariko birakorerwa mu misho bikabera mu bagize CNDD-FDD gusa. Kandi nivyo mu nyuma harabonetse ibindi vyinshi nk'ihunga ry'indongo zo hejuru zica ziriyamiriza amabutegetsi bwariko burakorera abanyagihugu. Muti rero muri kino gihe muchezo wa ndani muchezo wa ndani isigaye ikoreshwa gute? Aho hari abasirikare bagaragaje gutembagaza President Nkurunziza bikanka kwigenekerezo 13 Rusama mu mwaka wa 2015, hari abagaragaje kwigisha ko iryo tembagazwa ryari yateguwe na Nkurunziza ubwe kugira ngo aronke hahera ngahagarika imyerekano y'abanyagihugu. Kubera muri uwo mugambi harimo intwazangabo nyinshi zaho zigwana muri CNDD-FDD, hari abashatse kubata ku mwikomo, ariko intumbero nyamukuru yari yo gucanishamwe biyamirije ikiringo ca gatatu ngo binubane. Ningaho rero vyahere ijambo muchezo wa ndani rica rikoreshwa nkuru yari ubutegetsi bukoresha mu gwenda batabushigikiye, bukabereka ko hari impinduka buriko barategura kandi atari vyo, canke bukerekana ko hariho abariko bararyana atari vyo kugira busamaza abantu, canke bakadukana ikibazo kitariho abantu kakija ko kumba ubutegetsi buriko bukora ibindi. Ni gutyo rero hariho nk'abantu amatati ya Ndayishimiye na Bunyoni bayita muchezo wa ndani, ivyo kutumvikana kwa Ndayishimiye ndi kuri navyo nyene bakavyita muchezo wa ndani. Muti rero muri izi muchezo wa ndani zompi ni yihe izosigara? Biragoye kumenya muri zo muchezo wa ndani zibiri izogumana ikibanza. Muchezo wa ndani yo kwa Leonidas Hatungimana isigura intambara yabo mu nzu, aho mu butegetsi bwonyene habonekamwe abategetsi batabwemera maze bakabwinyegezamwo bakabugwanya baburimo. Muchezo wa ndani yubu nayo ikavuguruye rw'ubutegetsi ruhenda abanyagihugu ngo hariho impinduka ziri mu nzira kandi ataziriho. Ubundi uyu Leonidas Hatungimana batazira tutotre numwe mu ntwazangabo za mbere mu rugamba rwa FDD, yarigeze kandi kuba arongoye bato y'akarere ka gisirikare no kuvuga region militaire. Abo bagendanye bakamuvuga ko yari umusirikare arinda cyane, bamuvuga kandi ko yari umusirikare adatinya kuvuga ico yiyumvira, abanyakarenganye no mu muhari atatinya kukerekana. Ivyo rero ntivyamuhaye amahirwe kubera yahavuye aciga urubanza rwo gupfa aranamara iminsi yahambwe ahageze kandi akanura.
ivyamuviremwo ingwara mbi cane yo mu kuboko. Mu nyuma yarahawe imbabazi arakira urwo rupfu rubabaje. Abarundi benshi bamenye cane Leonidas Hatungimana ari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza. Mu mwaka wa 2012 Leonidas Hatungimana yaravuzwe mu bashobora gusubirira Jeremy Ngendakumana mu burongozi bwa CNDD-FDD, ariko kwa kuvuga ukuri kwiwe ni kwa bimwemereye. Muri Nzero umwaka wa 2012 nkuko amakuru adushikira bivuga mwibanga, Leonidas Hatungimana yarandikiye Perezida Nkurunziza urwandiko rumwereka ko ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha atamwemerera kwitoza ubwa gatatu. Mu ncamake, Leonidas Hatungimana niwe Murundi wa mbere yabwiye Nkurunziza ko atari kure kwitoza ubwa gatatu. Bikumvikana ko Nkurunziza rero atari gushinga umugambwe umuntu yiyumvira gutyo. Muri Ntwarante umwaka wa 2015 Leonidas Hatungimana agiye imbere y'abandi bategetsi bava muri CNDD-FDD mu gushira umukono mu rwandiko rwemeriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Amaze gusinya rero vyatumye abandi benshi basinya baca bitwa ba fronderi barirukanwa no mu mugambwe. Ivyo yabikoze kandi yari yamaze gutumwa ko mwiperereza arasambishwa bikomeye, aranatega ubwoba ico gihe. Mu mwaka wa 2015 ndetse kandi yahavuye arondegwa rwose ngo yicwe acara atarahunga. Leonidas Hatungimana numwe mu bategetsi bake cyane ba CNDD-FDD atigeze yerekana inyota y'ivyubahiro n'amatungo. I Bujumbura ni kenshi yaboneka yigendera n'amaguru, ntigeze yemera kugendana n'abapolisi cyangwa abasirikare bamucungera ubuzima. Yari umuntu kandi ashobora kuganira n'abantu bose kandi akavuga neza icyo yiyumvira. Nta matungo adasanzwe yigeze agira. Ikindi twoshingire naye nuko kandi batigeze bamwumvamwo urwanko rwa Petero Nkurunziza. Inshuro zose yagiye aganira n'abantu batandukanye yahabwiye ko atemera na gato y'amanyanga y'ubutegetsi bwa Nkurunziza, ariko nk'umuntu ntigeze yanga Nkurunziza wenyene. Leonidas Hatungimana ngo n'ubu ntadoka kuco yemera, akaguma ahagaze kukuri azi. Muri Ruhuhuma umwaka wa 2021 ubutegetsi bwa Vice Ndayishimiye bwashize ahawe n'urubanza rw'amanyanga rwamuciriye gupfunga ubuzima bwose, kunyagwa amatungo yiwe yose, kutazosubira kuronka akazi mu Burundi mu kiringo c'imyaka 20. Leonidas Hatungimana ntigeze aburana, ntigeze kana nahabwa ivyo yagirizwa. Kwigenekerezo ya 23 Ruheshi umwaka wa 2022 umukuru wa Sena nahinyuzwa yasohoye icemezo kivuga ko urubanza rwa Leonidas Hatungimana ruzosomwa kwigenekerezo ya 23 Ruheshi, naho nyene ntirwasomwe. Ariko izo nyandiko zo muri Ruhuhu mu mwaka wa 2021 zikavuga ko urwo rubanza rwaciwe kwigenekerezo ya 23 Ruheshi umwaka wa 2021. Hatungimana akabavuka mu ntara Cankuzo yahahora, akaba aba muri kimwe mu bihugu vya Buraya muri ino minsi nkuko amakuru adushikira abitomora. Sivyo gusa kandi kuko hari n'ibindi vyinshi biriko biravugwa ijya nino mu gihugu. Hari amakuru avuga ko hari Igitega abantu babiri bishwe mu minsi 2. Muti bivyo vyagenze gute? Intara ya Gitega iri hagati mu gihugu irikyo irahungabanywa n'urukurikirane rw'ubwicanyi muri ino minsi. Mu kiringo c'imisi 2 gusa abantu babiri barishwe mu buryo butandukanye, bituma abahaba bagira ubwoba bwinshi no kwiyumvira ko umutekano ugenda urushiriza kugabanuka. Kubwo babibonye, Nestor Ininahazwe w'imyaka 35 yahoze ari umumotari yararashwe amasasa 3 ari mu kabare mu ijoro ryo kugenekerezo ya gatanu mu ijoro ryo kwa gatanu tigenekerezo ya kane ndamukiza uyu mwaka wa 2026 ku mutumba Kibungere muri komine Nyabihanga. Uwagirizwe ico caha ni Oasis Nikezwe, umupolisi akorera kuri paruwasi Kibungere. Ferdinand Ndorukwigira arongoye uwo mutumba yemeza ko umumotari yishwe azira ko yanse gusomya uwo mupolisi icupa ry'inzoga. Inyuma y'ubwo bwicanyi Oasis Nikezwe yarahagaritswe acajanwa muri komisariya y'igipolisi Mwaro ahapfungiwe. Abahaba bagasaba ko uwo mupolisi yoshengezwa mu rubanza rw'ikibiriraho. Bukeye bwaho kuw'Imana igenekerezo ya gatanu ndamukiza uyu mwaka wa 2026 ikiziga ca Joachim Bizimana catoye kimanitse mu nzu yiwe ku mutumba Kibimba muri yo ntara nyene ya Gitega. Igipolisi kikavuga ko uwo yitavye Imana yari umugabo yapfakaye yibana we nyene yacajanwa mu burukiro bw'ibitaro vya Kibimba. Nta muntu numwe arahagarikwa mu boba bagirizwe ubwo bwicanyi, kandi bamwe mu bahaba ntibemera ko yiyahuye, bagasaba ko ukuri kumenyekana. Mu mwaka uheze ishiramwe rigiteka rimwe mu mashiramwe ya mbere haranira hagati y'akazi na muntu mu Burundi rikaba rikorera mu buhungiro kuva mu ngorane z'umwaka wa 2015 yari yashize intara ya Gitega mu bibanza vyibonekejemo cyane ubwo bwicanyi.
Kuva rero uyu mwaka utanguye w'ibihumbi 2026 haraharugwa ibiziga bisaga 30 bimaze gutorwa muri iyo ntara. Abanyagitega kubatanyisha iva mu matohoza hamwe no kudahana abagirwa n'ivyaha bituma biyumva nk'abahebwe kandi bakabona ko hari ukudahana. Ivyo vyaha rero bitaba rimwe gusa vyerekana ingene ubwicanyi buriko burafata intumbero mbi mu gihe ubutungane bugenda buracika intege bigatuma abantu bagoma mu bwoba ndetse no mu kwihebura. Rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tuzoshikirwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira kandi nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngam gihugu c'u Burundi. Sivyo gusa kandi kuko hari n'ibindi biriko biravugwa cane ikiremba ngaho ubushobozi bwo kugura ku banyagihugu buri mu ngorane zikomeye. Muti ibi byo bihagaze bite? Ukwezi kwa ntwarante guheze kwaranzwe n'iduga rikomeye y'ibiciro vy'ibipfungurwa ku isoko ya Masanganzira muri komine Kiremba mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'igihugu. Ibiraro vyatumye haba ubwoba ku badandaza no ku baguzi. Nkuko vyemezwa n'abadandaza batandukanye basanze iri duga ry'ibiciro riterwa cyane n'igihe k'ibicuburimye hamwe n'ikena rikomeye ry'amazutu na essence, bigatuma rero gutwara ibidandazwa bigorana cyane. Uti muri iyi minsi turonka ibidandazwa bike cyane, umwimbu ntiwabaye mwiza kandi igitoro kiragoye gutora. Ibi bigatuma amafaranga yo kuvyunguruza aduga cyane. Duce dutegerezwa rero kongereza ibiciro kugira hindukorere mu gihombo. Niko umudandazo w'ibiraya yavuze, ariko akaba atashimye ko izina ryiwe rimenyekana. Ku masoko iduga ry'ibiciro riboneka kubw'ibintu byinshi vyankenerwa. Umuceri w'iwacu witwa Kigori wavuye ku mafaranga 5,000 uja ku mafaranga 6,000 ku kilo, mu gihe umunyagitega biruka gushika ku 7,000 uvuye ku 6,000. Umuceri uva muri Tanzania nawo waraduze cyane uva ku 7,500 uja ku mafaranga 9,000 ku kilo. N'ibiraya nyene vyaraduze cyane aho ubu ikiro kigugwa hagati y'2,200 ndetse n'2,500 mu gihe vyahora biri hagati y'1,200 ndetse n'1,500. Kubijanye n'ibiharage, ikiro cy'ibiharage vy'umuhondo kigeze ku mafaranga 4,000 mu gihe kinure igugwa 3,500. Ibitunguru bitukura n'ivyera navyo vyaduze bikabigugwa hagati y'4,000 ndetse n'5,000. Kuri iyo ngorane abaguzi bakerekana ko bafise amakenga. Utikera ufise amafaranga 10,000 narashobora kugura ibintu vyinshi ku muryango wanje, ubu ntibigishobora no kugura n'utuntu dukeyi. Turi mu ngorane nyinshi cyane, niko banari umwe mu baguzi avuga. Ivyamwa navyo vyaraduze igiciro. Inanasi yaho rigugwa 2,000 ubiri kigugwa ku 3,000. Amavoka yigwije gatatu ava ku 5,000 aja ku 15,000. Imicungwe nayo igugwa hagati y'3,000 ndetse n'5,000 ku mupfungo. Naho hari utuntu duke twagabanuye ibiciro nk'ibigori n'isukari, ibifungurwa vyinshi biracari ku biciro biri hejuru, bigatuma rero ubuzima bwa misi yose burushiriza kugora mu miryango myinshi. Naho hari ibidandazwa bimwe vyagabanutse ibiciro ntibishobora gusubiriza ukwiyongera kw'ibintu vyankenerwa. Uti dutegerezwa kugabanya ivyo tugura, mbere rimwe tugaheba ibipfungurwa bimwe. Niko Minani umwe mu banyagihugu amenyereye gusumira ku isoko ya Masanganzira agaragaza umubabaro. Ingorane rero ngo ntikiri Kiremba gusa. Ico kibazo kiri Kiremba si ivyaho gusa. Mu bice bitandukanye vy'intara ya Butanyerera no mu bindi bice vy'igihugu haravuga kwiyongera kw'ibiciro vy'ibifungurwa. Ibi rero vyerekana ingorane ziriko zongerekana ku masoko yo mu gihugu cyane zituruka ku kugabanuka k'umwimbu. Iri gabanuka ritegwa n'ibura ry'ibikoresho vy'uburimyi, rikomoka kandi ku kubura amahera y'agaciro akenewe mu gutuma ibikoresho shimikiro vyo gukora ifumbire hiyongera ko kandi ingorane zo kuronka igitoro hamwe no guhungabana ko gutanga iyo fumbire. Ku ngo nyinshi rero iduga ry'ibiciro rituma ubukene mu miryango bwongerekana, bigatuma imiryango biyigora kwibeshaho. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya no Muhuza TV Imana ibahezagire kuko vyanyu vya misi yose muri ko murakora. Hari nandi makuru menshi turiko turabatohoreza ko cyane ajanye n'urubanza rudasanzwe rwaranzwemwo amanyanga akomeye cyane mu mateka y'ubutungane bw'u Burundi, aho benshi bavuga ko ari narwo rubanza rwa mbere rushobora kuba rwaraciriwemwo urubanza abantu benshi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari urubanza kandi bivuga ko rwaciriwe abantu badahari, bamwe ubu barahunze igihugu, bamwe bariswe abafonderi, abandi bariswe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD buri ngaha mu gihugu c'u Burundi,
abo bakaba biganjemwo abafise amaradiyo abafise amashirahamwe yigenga no kuvuga amasosiyete civile ndetse n'abandi bagiye batandukanye harimo kandi n'abamenyesha amakuru hakaba harimo n'intwazangabo zahunze igihugu. Ivyo nivyo turiko turabategura tugera tuze tubageze ko mu mwanya uri imbere. Imana iba hezagire.